Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikiye ndetse natwumviriza ngakuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV ndabaramukije kandi ndabahaye nikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe turi mu gatondo ko kwa kane kwigenekerezo rya 20 ruhuma 2025 ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Burundi News TV nimbonesha kure imyodende ibandanya kwashikiza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru abagaruka kubikomeje kugenda biravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese dore nkuru tugiye kugarukaho muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi hamaze kumenyekana amakuru avuga yuko nyine umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo yoba amagara yiwe yoba ameze neza ahagwariye mu gisagara ca Dubai nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikia cange aradusomira aremeza neza yuko Ndikuriyo ubu ngo nubwo atari yomera neza cyane ariko yamaze gutora mitende nkuko bigaragara. Ni mu nyuma yuko amaze igihe agwaye ingwara benshi batigeze baramenya canga se nginasobanurwe, dore yuko benshi bahuriza kuko ayo yarahawe ishano ryo mu bwoko bw'ifu ndetse akarihabwa ubwo yari muri Tanzania. Abenshi muheruka ko wabo mubona canga se abaheruka kumwumviriza n'amajambo yavuze nyene mu muhango wo gutora canga wo gushyiraho abaziyamamaza mu ishyaka CCM canga Chama cha Mapinduzi, ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania, aho haje kwemezwa neza yuko uzoriserukira ari Madamu Samia Suluhu Hassan asanzwe arongoye icyo gihugu. Bivuga yuko nubundi Ndikuriyo asanzwe ari umunywanyi ukomeye cyane uyu mugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, aho bivuga yuko nubundi Ndikuriyo afise abantu bamwe na bamwe bamushigikiye ku buryo rero no gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndashimye mu Burundi bitoca biragorana. Bivuga yuko rero nubundi ari umunywanyi wa CCM mu gihugu ca Tanzania, hakiyongeraho ko rero kandi ari umunywanyi w'ishaka riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, aho kugeza uno mwanya akomeje kugenda hagaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza neza yuko M20 bigaragaza neza yuko nubundi uyu ngo Ndikuriyo afise abantu mushigikiye mu mugambi wo kuzakuraho Perezida Evariste Ndashimiye nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Tugaruke kandi no kuyandi makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa, turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu. Mu nyuma y'ingwano ziremere cyane aho bivugwa yuko drone yaba yamaze kugenda yivugana abatari bakeya cyane drone ikaba yaje kurasa mu birindiro bya twigwanaho muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko Colonel Makanika yoba yaje kuraswa niyo drone. Ni mu nyuma y'uko rero mu masaha y'umugoroba benshi bavugaga yuko yoba yasimbutse urupfu cange se yoba nyine yamaze kurokoka ibyo bitero, ariko uno mwanya hari amakuru azindutse ariko aravuga yuko uyu Colonel Alias Makanika nyine asanzwe arongoye twirwaneho ayaba yamaze guhitanwa n'ibyo bitero nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange se nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku bice bimwe na bimwe biriko biratangazwa neza yuko uyu mari wa MTSR wamaze kugenda wigarurira ku rugero udasanzwe. Hari amakuru avuga yuko M23 komeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, aho abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko M23 ikomeje kugenda irakora amateka aremere cyane muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse benshi bakaba nyine basigura ndetse bakanavuga yuko nyine ibikomeje kugaragara bigaragaza uburyo rero nubundi Perezida Tshisekedi adashobora kuzikura imbere y'uyu muhari. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko kurande rwa MTSR nubundi bariko baratuma bwana Tshisekedi arajya gushaka ubuhungiro, ndetse binavugwa yuko iyo bariko arashaka izindi ngabo zo kumushigikira nkuko bimaze kuvugwa aherutse kurungika intumwa yiwe muri Chad kwa Perezida Muhammad Idris Deby, ndetse akiyongeraho n'abandi n'ahandi aherutse kugenda arava nk'umurangura ndetse n'ahandi. Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu.
Niteka n'umunezero twegyongeye kudusanga nkuko bigaragara kongera kubana namwe kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije muri kano gatondo kwa twumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe mu makaritsiye amwe namwe mu province amwe namwe ku mitumba imwe n'imwe. Ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Ikaze kuri mwebwe mu bandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu cyane cyane ku batwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere ufite ngaha ndagusabye ukaba option ndi kwanditse s'abone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko mwese ndabasabye niba utarabyonda kupyondeko kugira ngo bane natwe 5 kuri 5. Ikaze reka tuyatangurire ku magara y'umunyamabanga mukuru umugambwe Ndikuriyo Ndikuriyo. Amagara y'umunyamabanga mukuru umugambwe Ndikuriyo iyo bayifashe ute muri kano kanya? Ni benshi nkuko byama bigaragara, ni benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bagaragaza ko bifuza kumenya byinshi kubigendanye n'amakuru agendanye nyine n'ay'umukuru w'umugambwe Ndikuriyo. Ni benshi bagoma baratubaza nyine kubigendanye n'amagara ya Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Ndikuriyo uri ku butegetsi nga mu Burundi. Mu nyuma y'iko rero mu ntango mu mpera za 2025 aribwo yafashwe giturumbuka akajyanwa kuvurizwa hanze y'u Burundi, ndetse kugeza ubu ngubu akaba yarimuriwe mu bindi bitaro. Benshi baratubaza impamvu tutabandanyije kuguma turabashikiriza amakuru ku buzima bwiwe. Icambere nkuko rero byama bigaragara nyine twubaha ubuzima bw'umuntu canga se ikiremwa muntu ku bugiro dasanzwe. Iyo umuntu akitswe rero nyine n'amagara tuguma tumwubaha uko rero ari kose. Ikindi nuko rero mu mico yacu y'abanyagihugu atari byiza kuguma uvuga ku muntu akitswe n'amagara buri mwanya nkuko bigaragara. Ico twabamenyesha muri no mwanya mu makuru dejeje kwakira nuko rero gushika ubu amagara ya Ndikuriyo yifashe neza, naho rero atari cyane. Ndikuriyo yaratoye Mitende aho yari kuvurirwa muri Dubai, ni umugwaruke nkuko byuma bigaragara. Ariko naho yatoye Mitende gushika ubu ng'ingwara yaragwaye yagumye aribanga haba mu mugambwe aturukamo ndetse no muri leta y'u Burundi. Icemezwa mu makuru yo dufise nuko icyo gihanganje ca Ndikuriyo cari carahawe uburozi bwo mu bwoko bwa Pruderi, uburozi bwemezwa ko cari cabuhawe nyine nabo mu mugambwe wiwe. Ibyo bikaba bimaze no gutera rero icuka cibi mu bihanganje bya Ndikuriyo nkuko amakuru yama aradushikira. Amakuru twatohoje nyine yemeza ko ubu ngubu igisigaye ari uko Ndikuriyo rero nyine umwanya n'umwanya ashobora kuvanwa aho ngaho i Dubai agatahanwa nyine nga muri kino gihugu c'u Burundi guhera nyine uno munsi ndetse no mu yindi misi irakurikira nkuko bikomeje kugenda bigaragara, hamwe atacyohinduka nyine akaba ashobora kuba yogarukanwa. Ndikuriyo aramaze imisi rero ararembye cyane nkuko bigaragara, aho yaragiye ajya no muri koma akamaramo n'imisi myinshi, aho benshi abanyagihugu bama baravuga yuko nyine indwara ya Ndikuriyo byari indwara riremere cyane, aho batari bakeya bavugaga yuko nyine iyi ndwara yiwe ishobora kuzotuma aracikana umwanya n'umwanya canga se igihe icyo ari cyo cyose nkuko byoma bigaragara. Abanyamuryango canga se abagumyabanga ba Ndikuriyo ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko indwara ndetse no guhishira amakuru y'uyu mutegetsi basanzwe barakunda ari ikibazo kiremeye cyane, ku buryo rero batemera neza ibiriko biravugwa na bamwe mu banyagihugu, aho gushika uno mwanya batari bakeya bagaragaza ndetse bakemeza neza yuko ibiriko biratangazwa canga ibiriko bigaragara ubwabyo ari ibintu biteye ubwoba cyane nkuko byoma bigaragara. Bamwe bagumya banga rero nyine barazanye imicyuka cibi nkuko byoma bigaragara, mu nyuma y'iko abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibintu byama biriko biravugwa bigendanye n'ishano cange amarozi nyine byo biteye ubwoba cyane nkuko bikomeje kugenda biravugwa cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga.
tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri rusange. Amakuru areka araturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko Colonel Rukunda Michel Makanika wari umuyobozi w'umuhari wa Twirwaneho yoba yishwe. Inkuru y'urupfu rw'uyu musirikare yaratangiye guhihwiswa ku munsi wa gatatu igenekerezo g'19 Ruhuhuma 2025 imbere yo kwemezwa n'ibimenyesha makuru birimo rero ijwi ry'Amerika. Biravuga ko Colonel Makanika yariciwe mu gitero ca drone y'uru ry'ingabo za leta RDC zaragabye ahitwa Gakangara ho muri teritwari nyene aho we n'abandi bagenzi be babarirwa muri batanu bari nkuko bizoma bigaragara. Abari kumwe n'uriya musirikare nyene nabo ngo baba bariciwe muri kiriya gitero nkuko rero amakuru yoma arabivuga. Kugeza ubu yaba uruhande rw'ingabo za leta cange umutwe wa Twirwaneho ntawuravuga ku makuru rero y'iyicwa rya Colonel Makanika. Muri 2020 nibwo rero Makanika wari ofisiye mukuru rero mu ngabo za Republika ya Congo FARDC yahisemo kwitandukanya nazo ajya gushinga umutwe wa Twirwaneho. N'umuhari yashinze nyine mu rwego rwo kugwanirira bene wabo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bamaze igihe baricwa n'ingabo za leta ya RDC ndetse n'indi mihari yitwaje ibigwanisho irimo nka Maimai ikorera muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byaje gutuma rero ahigwa ku rugero rudasanzwe, ahigirwa hasi hejuru nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Ibi birabaye cange baragabye bino bitero mu gihe n'ubundi umuhari wa MTC ukomeje kugenda urigarurira ibice bimwe na bimwe, cane nyine ukaba ukomeje kugenda urigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikiya cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Kugeza uno mwanya benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine nga muri kino gihugu ca Kongo nyine nta jambo Perezida Felix Tshisekedi acyafise. Bamwe mu banyagihugu bo muri Uvira baravuga yuko nyine uyu muhari wa MTC ukomeje kugenda uhagenzura ndetse ingabo z'u Burundi zo zirakomeje guhunga nyuma yuko nyine zitari kurara ahantu kabiri nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. MTC yaramaze kwinjira mu mujyi w'amateka wa Kamanyora. U Rwanda rurahagarika ubufatanye n'igihugu c'Ububirigi nkuko byama bigaragara. Abagwanyi ba MTC barinjiye mu mujyi muto wa Kamanyora uri ku mupaka wa RDC n'u Burundi ndetse n'u Rwanda ni mwijoro ryo kwa kabiri nkuko abatuye bama barabicimangira. Kamanyora nyine iri muri teritwari ya Warungu, iri ku ntera ya kilometero 45 ku majyepfo ya Bukavu ndetse na kilometero zigera kuri 70 ni mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira mu kiyaga ca Tanganyika. Igisirikare ca FARDC nkuko byoma bigaragara ntacyo cyarasubije ubusabe bwa BBC gahuza ku makuru yifatwa rya Kamanyora nkuko bigaragara. Radio mpuzamahanga ya France RFI iravuga yuko kuwa kabiri harabaye ingwano hagati ya MTC n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse ikamanyora mbere yuko rero izo ngabo zihunga zigakizwa nayo zameze. Ingabo za Republika ya Congo zaravuye Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka wa Kamanyora. Biravuga ko hashize imisi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo, ndetse biravugwa yuko MTC yabiri kirerekeza muri Uvira. Aha naho haramaze imisi harabera ingwano ziremire cyane, aho abo muri Wazalendo na FARDC bamaze imisi baratana mu mitwe. Kamanyora na gace rero nyine kari mu kibaya ca Rusizi, karafise amateka y'ingwano ikomeye cyane yarahabereye mu 1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zaratsindaga zikarangiza ukwigomeka kw'inyeshamba za Pierre Mulele. Hafi y'uyu mujyi hari ishusho y'abasirikare yibutsa ayo mateka nkuko bigaragara.
nga muri Kongo nyine guhera mu myaka myinshi iheze nkuko byama bigaragara harakomeje kugenda hagaragara indwano nyinshi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ndetse izi ndwano zaratumye ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera nkuko amakuru yamara bivuga. Kamanyora yarizwi rero nk'umujyi wakundwaga byihariye no wari president Mobutu Sese Seko ndetse stade mini ubu rero muri RDC stade des Mitende Patriote ijyamo rero abantu barenga ibihumbi 80 nyine nkuko bigaragara icyuzura mu 1994 yiswe stade Mobutu akuwe ku butegetsi nkuko byoma bigaragara Laurent Desire Kabila amuvanye ku butegetsi. Uretse stade Mobutu yari ifise ubwato bunini bwite yaraguze i Burayi yise Kamanyora nabwo rero Desire Kabila nyine yabuhinduriye izina bwitwa Remera mu gisirikare naho rero nyine Mobutu yarafise division yihariye yitwaga division Kamanyora. Abanyamurenge batandukanye baravuga ko mu rugamba rwa Kamanyora mu 1964 ingabo za leta zari ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugaba w'ingabo za Kongo icyo gihe imbere yo gufata ubutegetsi mu 1965 inyuma mu 1971 igihugu agihindurira izina akita Zaire nkuko byoma bigaragara. Gufata Kamanyora kwa MTC rero nyuma y'imisi mike ifashe Bukavu biratuma benshi bavuga yuko MTC irimo kumanuka isatira umujyi wa Uvira wa kabiri mu mateka mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majyaruguru ku wa kabiri haravuzwe imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya MTC n'ingabo za leta nkuko bivugwa n'igisirikare ca Kongo. Muri teritwari MTC bizwi ko igenzura gace ka Alibongo muri kilometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Rubero santere ndetse na hafi kilometero 100 uvuye mu mujyi wa Butembo. Minisitiri umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu yaratangaje ko iki gihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane mw'iterambere gifisanye n'ububirigi ishinja iki gihugu rero gutobera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga iterambere. U Rwanda ruravuga ko ububirigi bwarafashe uruhande muri iyi ntambara muri Kongo rurashinza iki gihugu rero cyarahoze kiri koloniza ko rero iyo nyifato ibangamira umuhate w'ubuhuza bwo gushaka amahoro uri nyine mu gukorwa na Afrika kandi bishobora gutinza inzira zo kugera ku gisubizo c'amahoro. U Rwanda rurashinzwa n'ibihugu by'uburengerazuba ndetse ONU ndetse na leta ya Kinshasa kuba rero rwarohereje ingabo ibihumbi mu gufatikanya n'umubare wa intesiri ibyo u Rwanda ruhakana rukavuga yuko rwarafashe ingamba zo kurinda imipaka yarwo. Leta ya Kinshasa yarakomeje gusaba ibihugu by'amahanga guhagarika inkunga y'amahera rero bihereza u Rwanda kubera ko rero irushinza kurenga ku masezerano mpuzamahanga yo kutavogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Ku cemezo cy'u Rwanda Maxime Pravote minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi yaravuze ko mbere y'icyemezo cy'u Rwanda Ububirigi nabwo bwarimo rero busubira mu masezerano y'ubufatanye bufitanye n'u Rwanda. Maxime aravuga yuko bashaka ko rero ibyo bazahagarika bizakorwa mu buryo rero burengera inyungu z'abanyagihugu b'u Rwanda badakwiye rero kubabarira nyine muri uko guhagarikwa. Kubera iki cyemezo cy'u Rwanda hari impungenge ko abakozi bakorera ibigo n'imishinga ifashwa n'Ububirigi mu Rwanda bashobora kubura imirimo nk'uko bigaragara. Hari impungenge ko Enebo ikigo cy'Ububirigi gishyira mu bikorwa rero politike yabwo y'iterambere mpuzamahanga gishobora guhagarika nyine ibikorwa byacyo mu Rwanda. Hagati ya 2019 na 2024 Enebo ivuga ko yakoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 120 z'amahilo mu mishinga itandukanye ku buvuzi, ubuhinzi n'iterambere n'imijyi mu Rwanda nk'uko byoma bigaragara. Kuva mu myaka ya vuba aha muri iyi ntambara rero muri RDC u Rwanda n'Ububirigi birafisanye umubano
umubano urimo agatotsi nk'uko byuma bigaragara. Mu ntangiriro za 2023 u Rwanda rwaragennye ambasaderi Vincent Karega guhagararira u Rwanda mu Bubiligi. Iki gihugu cyaranze kumwemera. Leta ya Kigali yaravuze ko Ububiligi bwabikoze bubisabwe na leta ya Kinshasa. Kuva icyo gihe u Rwanda nta ambasaderi rufise mu Bubiligi, kandi nyuma y'uko Ububiligi bwanze ambasaderi Karega nta wundi iki gihugu kirongera kohereza. Mbere yuko ambasaderi Bete Versi Meseni wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda asoza ikivi ciwe muri Nyakanga 2024, Ububiligi bwarahaye u Rwanda uwo bwifuza ko yamusimbura. Jeune Afrique ivuga ko u Rwanda narwo rero rwamwanze nk'uko byoma bigaragara. Kugeza no mwanya umubano w'ibihugu byombi ntiwifashe neza nk'uko bigaragara, bivanye ku matati akomeje kugenda agaragara cane ku ngwano zirabera mu buseruko bwa Kongo, aho murazi neza yuko Ububiligi rufisanye umubano mwiza na Kongo, ndetse inshuro nyinshi n'ubundi Bwana Tshisekedi iyo yagwaye akunze kujya kwivuriza nyine muri ivyo bice. Bashimire abanyonyi b'ibiganiro byacu, twongeye kugaruka mu kanya.